amaso yanje uyu munsi mbere n'ejo yaguye kuri no jambo y'igiciro mu muhanuzi Yesaya 48 dore ku murongo Yesaya 41 murongo w'8 ariko weho Isirayeli musavyi wanje Yakobo uwo natoranije ruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje umurongo w'icenda Yesaya 41 wewe uwo natoye nkagukura ku mpera z'isi nkaguhamagara nguve mu mfuruka zayo nkakubwira nti uri umusavyi wanje naragutoranije sinagutaye. Murazi yuko ijambo Yakobo risigura umuhendanyi yagwanye n'umwami hanyuma asohoka anesheje. Imana rero irasubira inyuma igashika kuri Aburahamu uwo yasohoye ikura muri Uri y'Abakarudaya hanyuma ikamurungika mu gihugu atarazi. Nguyu rero rumwe mu rubyaro rwiwe urubyaro rwa Yakobo Isaka na Yakobo. Hanyuma hano umwami aravuze ngo wewe Yakobo uwo naturanije uruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wiwe. Ni gute Aburahamu yoba yaranezereje umwami ku buryo bw'uko amushingira intahe y'ubushobozi hakavugwa ngo uruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje? Umwami aravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbategeka, kuko biri muri Yohana 15:14. Hanyuma akavuga ngo umushumba ntamenya icyo shebuja akora ariko umugenzi we arabimenya. Uwo ni umurongo wa 15 muri Yohana 15. Akavuga nategereza kubisoma kuko ndabona ukutabyizera mu maso na jewe ubwanje simba nzi imirongo yose biri ahantu iri, kuko nanje igihe kinkora k'ivyaco simba ncibuka ibintu byose mu buryo bumwe. Uko biri kose ni muri Yohana 15 Yohana 15:12 njishene umurongo wa 13 muri Yohana 15:12 ngiki icagezwe canje nimukundane nk'uko nabakunze. Umurongo wa 13 ntawogira urukundo ruruta ubw'umuntu yegura abakunzi biwe. Umurongo wa 14 muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagira. Umurongo wa 15 sinkibita abashumba kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Ubu rero mwumvirize umurongo ukurikira wa 16. Si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije, nabatoranije nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto kandi ngo imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico muzosaba data cose mu izina ryanje akibahe. Ivyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Iri ni jambo ry'ubwiza, ni jambo ry'ibwina, ni jambo ry'igiciro. Hano umwami ariko avuga ico bisigura ugutoranya kubwiwe ngo si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije kandi nabashizeho ngo nabamenyesheje byose. Imana nta kintu kimwe yatunyegeje. Mbega umwami ntiyavuze muri ico gihe kubigishwa biwe arababwira ngo mwahawe kumenya amabanga yo mu bwami bw'Imana nkuko muri Yohana 13 umurongo Mateo 13 umurongo wa 11. Abo bari bande? Mbega yabwira bari abo yari yaratoranije. Aravuga rero no muri Yohana 15 umurongo wa 13
kavuga ngo ntawogira urukundo ruruta ubw'uko umuntu yigura abakunzi biwe. Umurongo wa 14, muri abakunzi banje. Amen. Atari Aburahamu gusa ariko abatoranijwe bose, urubyaro rwose rwa Aburahamu, Imana itwita abakunzi biwe, aduhamagara abakunzi biwe, adufata nk'abantu abo yimenyekanishije ko, nk'abantu abo yasangije amabanga yayo, abantu abo ishobora kugirira icyizere ikabitsa ibintu. Hano ku isi narabivuze rimwe rimwe, mu buryo bwa hano ku isi, igihe cyageze ahantu aho abagenzi b'ukuri, cyageze aho abagenzi baba abagenzi b'ukuri n'inshuti bene bakaba bene b'ukuri, ariko mu baturanijwe ijambo riguma ari iry'ukuri. Mu by'ukuri umwene data aguma ari mwene data, kandi umwene data aguma ari mwene data, umugenzi aguma kandi aguma ari umugenzi. Nta kintu gihinduka muri ibyo. Ahantu ibintu bihinduka ni mu bandi bantu, ariko si ku bana kandi si kuri abo Imana yahinduye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Aravuga ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagira. Umurongo wa 14, n'ibyo nabyo birimwo. Umwami ni umwami nyene, arategeka kandi agena, tugakurikira tugakora ibyo yavuze. Umurongo wa 15 arabandanya akavuga ngo sinkibita abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi. Mbega abigishwa biyumvise mwiki igihe umwami babwira umumunwa n'amatwi babyumva, akababwira ngo sinkibita abashumba, ngo muri abakunzi banje. Nibyo umwami atubwira ibyo nyene kuno mugoroba. Wewe abibwira na jewe, ntitukiri abashumba canke abanyagano, tukinyaganywe ngo bererwe nabi kubw'ibishushanya n'imigenzo y'abantu, ariko turi abantu bacunguwe n'amaraso, babohogwa bagirirwa ubuntu n'Imana. Yacitse umukunzi wacu kandi yagiye ku ruhande rwacu kugira ngo natwe ducike abagenzi biwe kandi tuje ku ruhande rwiwe. Umurongo wa 14 muri Yohana 15 ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagira. Agace ka kabiri k'umurongo wa 15 ngo ariko mweho nabise abakunzi, kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Iki ni kimenyamenya cy'umukunzi w'Imana mu buzima bw'uwizera. Niba turi abakunzi b'Imana, nuko yatumenyesheje ibintu byose yadusezeranije umugambi wayo w'agakiza, kandi yabiduhishuriye. Kandi nawe rero intumwa zamenyera yuko ari abakunzi biwe kubera yuko yari yabamenyesheje byose. Ubu rero ndababaza, Imana yibaza iki kuri abo yavugishije mu mamiliyoni n'amamiliyaridi? Imana yibaza iki ku bantu bari ku rushi bumviriza ibyo yavuze muri runo rungano? Iyo yosemereye mu ijwi ry'inkomezi rikumvikana, yovuze ngo uyu munsi ndababwira mwese iri jambo, ngo muri abakunzi banje, mwaraje kandi mwumvirije ibintu byose nashaka kuvuga. Amen. dutegerezwa kubifata, dutegerezwa kubitahura. Ni naho gutoranywa kugira uburenganzira bwako. Uravuga ku gutoranywa, waratoranijwe, ikibazo rero kiraza kabazwa, mbega warumvirije ibintu byose umwami yavuze akamenyekanisha? Hano muri Yohana
15 ntavuga ngo mwarantoranije, ariko avuga ngo narabatoranije jewe. Umurongo wa 14 akavuga ngo muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Hanyuma akavuga mu gace ka kabiri k'umurongo wa 15 ngo ariko nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Uguhishurirwa kuva ku Mana, amabanga y'ibwina y'umugambi w'Imana yacu, kandi nibyo twahawe muri kino gihe. Aburahamu yarazi ibyo Imana yagenye gukora kubwiwe. Imana yamuhaye isezerano, kandi umuntu mu by'ukuri Imana yavugishije, uwo muntu yizera Imana. Abantu bumvise gusa havugwa Imana abona ibindi bintu, ariko abantu bose Imana yavugishije, abo Imana mu by'ukuri yavugishije, aho rero Imana yaba ifise ikintu kanaka cyo kubabwira, kandi bacitse abakunzi bayo uko bakemeza yuko bizera ibyo yari yaravuze, kandi yuko bari abatoranijwe n'Imana. Hano rero mu ijambo ry'umuhanuzi Yesaya 41:8 hakavuga ngo nawe Isirayeli, atari umukozi wanje gusa, ariko nawe Yakobo. Byari bibiri, yari Isirayeli kandi yari Yakobo, yari umuganwa w'Imana kandi yari n'umuhendanyi. Byari byose Imana, ibyo byose ntiyabyirengagije, ahubwo byose yarabifashe uko. Aravuga ngo wewe Isirayeli umusabyi wanje, nawe Yakobo. Imana yibagiye ibyo byose, yaribuka uburyo yahenzemo Esawu, nawe mu nyuma yaraje guhendwa, ariko Imana yari yaramutoranije ku bwa Aburahamu na Isaka, kuko zari zo nzira y'Imana. Aravuga umurongo w'8 muri Yesaya 41:8, ariko wowe Isirayeli umusabyi wanje, Yakobo uwo natoranije, rubyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje. Icyo ni ikintu cy'ubwiza. Aburahamu yari watoranijwe n'Imana. Imana yabivugishije Aburahamu, imuha amasezerano. Aburahamu yizera imbere yuko abona icyo cyose, kandi yagiye atazi iyo agiye, ariko Imana yo yarizi iyo agiye byari bihagije, hanyuma arumvira. Murabizi yuko Martin Luther nk'akarorero ntiyakunda na gato ibyete bya Yakobo. Ntiyihanganira yuko Yakobo yashobora kuvuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ukwabyo, ko muri Yakobo 2:17. we nk'umuntu Luteri yashyizweho n'Imana kugira ngo avuge ugutsindanishirizwa bice mu kwizera gusa. Ntiyari afise ikibanza cy'ibikorwa, kubera yuko yabona ibikorwa akabibona mu buryo uwo ayibonamo, ni kuvuga ngo akabibona mu buryo bw'imigenzo gusa. Ariko Imana ntiyavuga ibikorwa byawe n'ibyanje, ariko yavuga ibikorwa byo kwizera nk'ibyo Aburahamu yakoze. Mbega ni ikihe gikorwa Aburahamu yaba yarasoje? Yarazanye Isaka ku gicaniro igihe Imana yari bimusabye. Hanyuma Yakobo 2:20 akavuga ngo umuntu w'imburabwenge urashobora mbega gutahura yuko ukwizera kutagira ibikorwa ari ukubusa. Umurongo wa 41, Aburahamu sokuruza mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa. Amen. Hanyuma Luther yiriye intoke, ntiyabandanije gusoma, ntiyashoboye kubyemera, ariko twebwe turabyemera, kubera ko ntituraba ibintu mu bwenge bwacu gusa, ariko tubiraba mu mitima yacu. Atari ibikorwa byanje, atari ibikorwa byawe. Yesu umwami yaravuze ngo uwizera muri jewe azokora ibikorwa ibyo nakoze. Yohana 14:12. Kandi yaravuze ku murongo wa 10 muri Yohana 14 akavuga ngo si jewe muri ibyo bikorwa, ariko data ari muri jewe, aba muri jewe ni wakora ibyo bikorwa. Amen. Kandi
si ibikorwa byawe cyangwa ibyanje, ariko ni ibikorwa bya Kristo, nibyo bikwiye kandi nibyo bitegerezwa kugaragara mu buzima bwacu. Amen. Aho rero Aburahamu umukunzi w'Imana, Yakobo urubyaro rw'umukunzi w'Imana uwo Imana yari yatoranije. Yesaya 41:9, wowe uwo natoye nkakura ku mpera z'isi, nkaguhamagara ngo mve ku mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umusabyi wanje, naragutoranije sinagutaye. umurongo w'10, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukiyebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kugororoka kwanje. No mu isezerano rya kera ukuryo kw'Imana ntikwari urubanza gusa no gutsindisha abantu, ariko ukuboko kw'iburyo kwayo kwari ukugororoka, ubuntu n'agakiza. Kuko Imana yabwiye Mose ngo ngirira ubuntu uwo nzobwirira, mu Kuvayo 19, Imana yagiriye ubuntu abo bose yatoranije kandi yahamagaye ngo bacike ubwoko bwayo, kandi ibyo ntibyahindutse rero gushika kuri uyu munsi. umurongo w'10 muri Yesaya 41, gati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Mbega ni kangahe umwami yakunze kuvuga aya majambo igihe yari hano ku isi ngo nimutinye, kandi mu buryo bushasha yakunze kubwira abiwe akababwira ngo nimutinye. umurongo wa 10 ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Bakundwa, reka bure tuvugishe ukuri mu kiganza, tugishyire ku mutima, tubivuge mu buryo ibyo ni mu buryo tubivuze mu buryo bw'ikigereranyo. iyo tuba tubona umwami wacu agendera ku ruhande rwacu, reka tuvugishe ukuri, ninde kandi niki twosura gutinya? Iyo yagendana natwe intambwe yo ku yindi, niki kandi ninde kandi twosura gutinya? Nimba umwami yanesheje ku buzima no ku rupfu, yanesheje kuzimu na Satani, yazutse mu bapfuye ku munsi wa gatatu, akaduga mu ijuru, hanyuma akaba yicaye iburyo bw'ubwiza bw'Imana. Iyo aba twari tuzi yuko ari ku ruhande rwacu, aho rero ndizera yuko twogenda atacu dutinya. Mbega nibyo canke sibyo? Ego, murazi uko bimeze, nuko yadusezeranyije yuko azubana natwe iminsi yose gushika ku mpera z'isi, kuko muri Mateyo 28:20, kandi yarazi neza yuko ni ku iherezo ry'ibihe niyo tuzoba tumukeneye cyane birushirije, kandi mu bihe byose ndi muri kino gihe niho dukeneye Imana gusumba. Mu gihe tworeka iri jambo reka tuvugisha tukaryemera mu kwizera, wewe uwo natoranije urubyaro rwa Aburahamu. Mbega ntitwakunze gusoma iri jambo mu muhanuzi Yesaya 51, muri Yesaya 51 umurongo wa 1, nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka, yemwe abarondera Uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemo, mwitegereze Aburahamu sokuruza wanyu. Ibyo byari biki? Mbega ninde Imana yavugishije? Ninde Imana yatoranije? Ninde Imana yishuriye? Ni abantu abo yavugishije, abaronse ijambo ryayo. Hano ubwoko bwose bw'Imana buhamagariwe kuraba igitandara c'agakiza. Igitandara c'agakiza niyugururire misha, igitandara cibe bidashira bisha muri wewe. Umwami wacu niwe gitandara gihoraho. Aravuga ku murongo wa 2 ngo mwitegereze Aburahamu sokuruza wanyu. Mbega ibyo ni biki?
aburahamu data mu kwizera umukunzi w'imana uwo umwami yamenyesheje ibyo irashaka kuvuga no kuvuga. Agarutse muri Yesaya 41 umurongo w'10 ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure ko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo, mu gifaransa ngo kugutanga agakiza. Mbega turashobora kwizera ivyo? Twizere ko umwami adushigikira kandi ari kumwe natwe ku bw'ubuntu. Murazi noshobora kubasubira yuko Aburahamu yari yakoreye izindi mana kandi umwami nawe yaramuvugishije, hanyuma arizera Imana imwe y'ukuri. Imana yamuvugishije, yari kumwe nawe kandi nta kintu kimwe yari afite cyo gutinya. Uwo mwami nyene yatuvugishije ari kumwe natwe kandi natwe nta kintu kimwe dufite cyo gutinya, ariko kubwo kwizera turashaka n'imitima yose kubaha Imana. Tuye uno mugoroba amashimwe ayibereye mu izina rya Yesu, amen. Data Rusi arasenga. Turagushimira mwami kubw'ijambo ryawe iryo utuvugishije no kuri mugoroba nawo mwami wabandanije kutuvugisha nk'uko wabikoze muri weekend eruka. Mwami wavuze muri burya buryo nyene kandi watweretse ugutoranya, wagaragaje gutoranya imbere y'amaso yacu. Mbega byotumarireke kubona gusa yuko watoranije Aburahamu, Isaka canke Yakobo, nimba tudashobora kubona yuko natwe wadutoranije mw'ino minsi mwa kino gihe. O mwami, o Mana yizigirwa, turakubwiye ngo urakoze cyane o mwami kubwo ubuntu bwawe, kubwo umuhamagaro wawe mwami, no kubwo gutoranya kwawe. Turagushimira kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro iryo waduhaye kubwo buntu mwami. Mbega twovuga iki? Tukuzaniye n'imitwaro, amasengesho mwami, abo bose banditse ushobore kubagirira ubuntu. Urazi ibyo ari byo, urazi ibyo bakeneye kandi urazi umubabaro, urazi ibintu byose, kandi turagusabye gusa kugira ngo ubohore, ubukize, ukore byose mwami. Nico gituma tuje kuri wowe mwami tuzanye iyi mitwaro. Turagusaba ufashe bose kugira ngo babe abafashijwe, uhezagire bose aho bazoba bahezagiwe. Turagusabye kandi turaguhimbaza mu izina ry'igitangaza rya Yesu. Haleluya, amen, amen, amen.